mwishiraga Parseme turaheruka kugira umwihwezo w'ingene igisata c'abikorera utwabo tufasha mu Burundi mu buryo bwose. Tunabona neza yuko ico gisata gifise ingorane, kandi mu bisanzwe igisata c'abikorera utwabo nico cambere gifise akamaro mu gihugu cyarico cyose, nuko ha mu Burundi tutarabyumva. Mu bisanzwe igisata c'abikorera utwabo nico kibeshejeho leta, nico kibeshejeho. Iyo turiko turavuga tuti leta n'umuvyeyi womengo sinza hisumira, iyo leta twita umuvyeyi ibeshejweho na gisata n'abikorera utwabo batariko baratera imbere, nta leta ikomera. Nta hantu rishobora gukomera abikorera utwabo abo batariko baragwira. Twemvere sere twumva ibintu ingene bitegeza kumva. Muri bandi tuze barabone ngo leta n'umuvyeyi nyene ngo nikiranzana oya iherahi. Abagwiza secretary nizanare ibidandazwa les biens services ku masoko. Abakora utwabo bazana ivyo nibo babeshe y'igihugu bazana les biens services ku masoko cyangwa dukeneye. Nibo babesha abantu mu gutanga ubuzi, imishahara ubuzi, nibo batuma amahera aturuna atembeye. Amarashaka kwicara muri banki mugabo abwiza tuko niwe yaturunisha nawe ugashikirwa, nawe yatside nazicakora aratuma amahera atembera, agatembera akagenda arashikirwa yamufunisira agenda aratembera mu gihugu. Iyo rahandi dinamika abantu baca bashikirwa na repa guverinoma iboneka, ni barashaka mu bikorwa cyo bita philanthropie caritative byo gufasha mu guteranya amasponsor n'inshi usanga twabikora. Niyo batuma abantu bashobora kumva ko ubuzima bubaho utiburaja gusetanira muri leta. Ubona ko abantu bose babona ati kuja muri leta administration kuniganira bitume ngo nivyo byabahahamuye. Hari kiza cyo bikorwa cyo kiragwira kiratuma n'umutekano mu bantu niki byiyongera kubera isaganirizo riba ariko ryaheze muri leta bari abantu bari ko arona bashaka gutozukira hano. Igihugu cyose ubukomezi bwacu buhagarara ku bukomezi gisata cy'abikorera utwabo. Wizatunga umuntu yumvira yinide umuntu abahambaye mu gihugu cyane, na cyane cyane nkaho iwacu ari context y'igwirana ry'abantu amatongo agenda yaga ni isaganirizo bizohera tuzagize secretary privé ikomeye. Ubu tugeze ahantu na leta ibona ko n'umunyeshuri muri secondaire ategeza guterera iki, tugeze ahantu umunyeshuri muri secondaire abona ati nawe iyo saganirizo ubona ko nikora twiwejeje rero ingene tusada kifashe. Ubwa mbere ho nuko tubona ko secretary privé mu Burundi ahubwo isa nuko mengo intira joga ntikubaho kwayo firma n'ingora. Ubwa mbere ho mu Burundi burya iyo bagize gusasa maze kuba kenshi amashira hamwe to kwara amashira hamwe rirantibize nyene agwa muri sase nka 150 bakecha kimwe bita petite moyenne entreprise amashira hamwe y'abaguza tu atuma haba classe moyenne abantu bisagara nibiki cyane bibaho. Byaragaga ejo bundi gihe haba salon de l'industrie wagiye muri salon de l'industrie amashira hamwe yarahari byari biteye ubwoba. Ifwari no kubera hari yakurimuze kuri atati ijya ni fwaro bamwe gwerekana igihugu gisaba gwiza tongse secteur hanasari muri informel hamero apira ikaguma ivuga ngo amashira hamwe yagwiriye ngira ni warose nifu wo muze cyangwa wagize kintu cyose ngo amashira hamwe ngo hacibindi bingaye ku munsi ku mwaka nibiki. Amashira hamwe utari kurabona kuri televiziyo karakora atari karatanga kazi ari karasikuza abantu muri meseze ngo ubone ko ari karakora. Nta politique d'industrialisation de l'industrie mu Burundi irabaho mu bindi bihugu ihari. Nico gituma ico gisata ca insigena gikontribua buke mu bijanye n'umwimbo wose mu gihugu. Gusuma mbere no myaka iheze n'imyaka iheze ko avuga ati haravutse za Coteau, haravutse za Sosumo, haravutse za Verundi, ibintu nyine bigaragara. Ivyo amazone economique spéciale ariko arameraje haragaye tubona ko ati inganda ziriko zirahagwira canke ariko tari ko barahagwira. Ivyo dushorera hanze made in Burundi ni catastrophique. Turi mu bya gatatu gishoro ati no muri akari ko muri East African Community twongereza ivyo cyagura ore yo kuvuga ati turabyo dushorera natwo bitobigwiza.
urabona ni ibintu uzatiro made in Burundi Burundi gizwe niki hanyuma rero araba ingorane d'abord ingorane za mbere zihagaze ni institutionnel ingene mentality y'abantu muri administration twari hari ubwa mbere muri administration leta bararemera secteur privé hakwifasha nibumva yuko ari kwifasha bw'iri tera imbere no kwiremera bakigira abategetsi babihindura kandi ari babeshejeho ugasanga abo muri leta nabo nyine bashaka guca bagwiza tunga abambere baza transparence ukora mu muco muri administration ingene abantu bagwiza tunga bagiye kwaka nk'ijambo muri aba service ya leta umengo ntakwihuta umengo ni umuntu muto aje ari bahubwa bakomeye cyane bari kuriyumvira n'imigambi tutibagiye rero igiturire la corruption igisibije kugira umuntu aronka akagiri kashikira kani corruption kiyumvira ati na politisation du secteur abagwiza tungo bakashaka kubegereza politique ngo mutaje aho turi tutari kumwe naco muturonka naco mugiki titanye bikunda nibishoboka naho mushaka kubateza imbere secteur privé ugiye ukara muri au niveau bita macroéconomique environnement des affaires donc mu mwuka ubyereke bw'ubutunzi ukaraba ingena makora atangwa fiscalité usanga ari amashaka makari hakubera atari karagwirwa ugasanga pression fiscale ija ku mashira hamwe make gushikira ingurane cyari ingorane na marché finance hari mpira operation ngo ya mobilise amafaranga inclusion financière y'abanyagihugu bari integrer mu manuze nko cyane tutibagiye rero leta ndetse na public madeni guma ya kugasanga ahubwo nigenda gutora ama credit ma banki commerciale yofashije le secteur privé kandi leta nayo igiye gukoresha service muri fonctionnement na investment zarahagaze amariyere ibindara ni leta usanga tarariha abagwiza tunga bisha batanze de service amariyere atarari ikibazo cy'amadovize ibyo tugura hanze byose n'ibikintu bigura amafaranga y'amarundi abagwiza tuba batuce kurondera ibintu hanze tugere gute amadovize ubushobozi bwo kugura abanyagihugu utera gusubira inyuma ugasanga amastoke ngaho ubonye ariko arahera uko byategeza kugenda tutibagiye rero n'ingwane zayo n'amategeko juridique hariho independance de la magistrature ingene ubutungane bwigenga bushobora gufata secteur privé ukingira inyungu z'abagwiza tunga règle de jeu no kuvuga concurrence kugira ibintu normalement kugisata cebwe kugira itiri impateza pare règle de jeu zizara concurrence abantu bagahayanwa bakarushanwa kubone kushobora gukora neza mugabo unyi ico bita concurrence déloyale yuzura ibi bigasanga biri mu mutegetsi kanaka ibiri hamwe ugasanga ama exoneration ariko bari hataje mu muco baraza kugurisha ku biciro data kubera abo batarisha amakori bakabuza babona bari karakora akoresha umutwe akoresha n'inguvu kugira atanye nayo makora gabo ry'ubu ngasanga bari karasubira inyuma amadovize nabo bagashaka yakura ahazimbutse abandi bati ntibashike ugasanga bayakura ko yazimbye ugasanga ibiciro bica bigorane bikongera zidroyale ukiyumvira ivy'amasoko ya leta usanga umene nta muco kugira ngo habe guhayana kuboneka kandi na leta yitwa yuko itegeza kubageza kugira concurrence ugasanga ari abantu bari kubaraguruka amasoko ko bashize ku biciro birengeye bisumba iby'abandi ukingira ntuze umutungo w'umuntu wabya propriété bijya byama umutungo w'umuntu ugasanga n'ubutunganye burahakomerera tutavuze rero yuko ibijanye n'ama infrastructure no kuvuga ibi vya energie byaga nkuba nouvelle technologie de l'information ibi by'ama information shasha ngene usanga tukiri inyuma ingene ushobora gusanga tubazikoresha hehe haba mu bakuza tunga bato canke ubumenyi connaissance abarundi turiko twiga gute ayo mameti turiko turiga professionnel atuma abantu ifo bagira amayide menshi agwi ega abantu batari forme nta vyumviro biza entrepreneuria ivyuzi technology uhinga ibyo turiko ko bariga kuburyo dushobora kuzoronka des entrepreneurs urugwaruka ruko rurigishwa imyuga ikuye neza performa kuburyo ushobora kuba entrepreneur
ivya privatisation na dusanje byacu bisubira inyuma kubera iki hagushikira ya mashira hamwe abarafonzwe kera ku mita ya leta ya kera kubera yo byashoboka ugasanga biranse ko bayaha inguvu kinatso ni intuze integration régionale harico bita mu gifaransa diplomatie au service du secteur privé. Imigenderanire urondera yuko ari kugira urondera amasoko n'amaraso abo bagwiza tunga nk'uravye biherwa gushika muri komezo shobora yuko notre diplomatie ntugira ifasha abagwiza tunga canke ifasha secteur privé tubona ko n'abana n'ibihugu abandi bategetsi bagiye hanze atekeye bagwiza tunga nibwo buzima bw'igivogera twaje bagwiza tunga umukuru w'ukana ko bikomeye agiye nko mu buhina gera twabagiza tunga baca kurondera ba marché yo kudanaza tuvuge nkaza Airbus agiye muri Iran nka makrakaza ronse marché yuko bazodanaza nka 320 Airbus nico gikogwa